Balisema uko na wivu tena. Balisema hata yako ni mbaya, ni mbovu juu. Bakunzi ba Inyishu Media ndakeneye comment bantu manura mpera hasi. Mera hasi. Ereka niyo taye. Ndakeneye comment. Nubwa mbere mumbonye kuri ntuza. Ndakeneye comment. Nubwa mbere mumbonye kuri social media yanyu ndakeneye comment. Nice afise taye mbi cyo nkana sindiko ndishima cyo ndiko ndimera. Nuko ariko bavuze sibyo. Ndakeneye. Iyo bari umwana wa Aisha. Ari mwana wa Aisha. Ari nge murogera mpatse yake sini mchawi. So wakunzi ba Inyishu Media hano kandi nikuze yagarutse mu byara wanyu naje kubaha kandi kirori. Mu bisanzwe murazi yuko ubuheruka twari twasize badututse baranankubita hari aharaho ngira ngo muravyibuka. Rero jewe narakurikiranya amakuru neza hari ibintu biriko biragenda biba kuri réseaux sociaux kuri Wakalight n'ahandi ku ma réseaux sociaux ngira ngo mwarabonye ingene bavuze nabi cyane wa mukobwa Shani ariko aragize inda itari ya Akes ngira ngo Nimba mukurikirana ibiganiro byanje mwarabonye ingene vyagenze n'ingene nyine vyaheze nahavuye ndanababaye. So uno munsi nashatse guhura kubazanira umwe mu bagerageje guhanura Shani amubwira ukuri kwiwe amwereka inzira yofata ariko naho yayanse kandi zari impanuro nziza s'il vous plaît ariko naratangajwe n'ingene yafashwe. Mademoiselle bashobora kubwira abakunzi ba Inyishu Media witwande? Bayitwa Nice. Yitwa Nice izina ryiza kandi izina ryo damusa sivyo none. Merci. So Nice wewe uri mu bantu twabonye muri réseaux sociaux bashininga cyane bivanye n'ivyo wakoze n'ivyo wavuze. Uri umuntu wa mbere yubahutse kuza gutanga impanuro kuri Shani kandi abantu babikurikirana ari benshi kubera iki? Umviriza bantu ntize. Urazi abakunzi ba Inyishu Media. So sali kwanza ho muri hose ndabaramikije ko ni byiza naho wawinje mu nzu y'umuntu uradodora ukaramutsa. Urazi naramuhaye impanuro n'abakunzi bakora TV n'abakunzi baratanze ngo ati vraiment nasi byo vuze nibyo ariko munyuma yaje kubona ikiganiro agenda bari kumwe na Aisha ujya umurozi ukuntu mi anitisha abo umurozi ubu urumukina aho ugendera heje no nkanga sibyo icambere numva batangwa kumponda aho Nice bikini ibazi mu mankurya aho kumuhanura avuga ati Aisha ndazi ahuza kuba hose uri uraza kunyumva sibyo ahubwo ati we ni wo muhanuye Shani uvuga ati ibyo reka akora si byiza agugiye kumushigikira ibyo uvugize nibyo sindagutinya nyamba wigira ngo urumurozi rikiri kingo roga abandi agatoke wanje karagumye sibyo aho uri kuranyumva hose umunye Nice ntagwa gutinya ni wowe uri umumama akuze ndibaza urafise n'abana aho ugenda guhanura ugenda kumushigikira amakosa ibyo bintu ntago ari byiza ishira mu ruhande bari umwana wawe naho Iwari mwana ahuri hose unyumve abakunzi ba Inyishu Media ndakeneye comment zanyu kijya kiganiro Aisha gikora umva ari kintu ciza aho kubwo ati nawe aramuhanuye kuko n'umukobwa mugenzi we ni n'umugore mugenzi we namukuri agenda mushigike ngo bigiri kurakora ni byiza nibyo ivyo numva ari byo ndakeneye comment zanyu bavuze ko ufise ishari bavuze ko ufise ishari ntashavuga uti ndafise iyo umuntu uri kuramuhanura aca yibaza uri kuramutukura karagene sinakonda mutuka sibyo nabakunzi bakora TV n'abakunzi comment batavuga ati Nice byo bavuze nibyo namwe bwinde bakeneye comment zanyu mvuga ati Inyishu Media turagusupport Nice ibintu wamubwiye Shani ni byiza. Inyishu Media s'il vous plaît Shani yavuze ati yuko Nice ashobora kuba afise ishari urabitahura wivu uko na wivu sikandi kwambiye umuntu burya uhora ugenda ugirira iwivu umuntu ugati ndamukunda ubwo ati ko ndamukunda akesida no ntago ndamukunda mebe bya bintu agira Shani kuri social media ntago ari byiza aho bati Aisha agati reka ndamuhanure n'umukobwa mugenzi aykarasuzuguza igitsina gore acengera kumushigira ari kwirakora ni byiza bijya binakora si byiza sibyo abakunzi ba Inyishu Media ndakeneye comment zanyu namwe guno munsi buvuge tuko bijya bintu Aisha ari karakora kuri social media ndamushigikira umuntu w'amakosa atari ibyo no guhaguruka wowe ukavuga byabonetse yuko umushaka akese kandi tubiravye nivyo wowe kubera ko hagurutse abandi bakobwa ntibabibona uvize ndakubwire kubera ko bakunzi bakala TV bashigikira ko tifite Nice ari kavuga kuri kuko ari karamubwira ati bijya bintu karakora kuri social media agirane ari kusuzugura ari kugira amakosa okay abakunzi wa Inyishu Media ndakeneye comment zenyu muvuge ati ko Nice ibintu ari karakora ari amakosa bijya bintu kagira kuri social media agenda kubeshira inda ngo
niyo umuntu atari byiza hama Aisha umumama muzima ndibaza afise n'abana yita ngo wone umurozi nibikije ntago ndagutinya aho uri hose nyambuza kunyumva sindagutinya Inyishu Media ndakeneye comment zanyu bafansi bazo ndakeneye comment uvuge ati yiwe ko na amakosa ntawe ivyo mfise naho duhuriye na case naho duhuriye vraiment sino kwishima mewe byerekana ko reka suzuguza igitsina gore umukoga ni kwihagarara ugenda honyene inzira sinambwiye zigiye muzeri yambaye umuntu abyara kumezi 9 bagende bakuroga ugende kubyara kumezi 15 12 ubu hoye iki waho wabashira baruzi ngo ni bafise ingorane ari we si uba babatemwe Aisha ahuri hose yagonda keneye ko boduhuza no kubaha kwera imyaka ndutame ibintu uri kurakora uri kuri suzuguza Balisema uko na wivu tena balisema hata yako ni mbaya ni mbovu juu bakunzi ba Inyishu Media ndakeneye comment bantu manura mpera hasi Mera hasi Ereka niyo taye ndakeneye comment nubwa mbere mumbonye kuri ntuza ndakeneye comment nubwa mbere mumbonye kuri social media yanyu ndakeneye comment nawe afise taye mbi cyo nkana sindiko ndishima cyo ndiko ndimera nuko ariko bavuze sibyo ndakeneye comment umva rero kandi rero bavuze yuko ni wivu uko nataye mbaya nice umubonera ishari kubera ko yironke akesi ngo kubera iki akesi satacho aravuga umvise ndakubarire ahubwo turakeneye comment nizo no muri wakabara bivuze bakunzi bakarati baravuze iyo comment turakeneye na Inyishu Media ndakeneye kuzo comment zanyu yuko muvuga ati akesi nujya shani babahuze umenga ndiko ndabinjira aba bahuze turabe akesi nayo byavuga ko ndemeye akesi akazo kwemeye kwinzo shangorora amaboko sivyo ndemeye ndakeneye comment zanyu muvuga ati bakazohura na akesi dani babahuze kuba ari kumwe akamyemerera no soje nzobanemeye nzokora amahugurwa ati ndananiwe sibyo niki uzeye kuri akesi none ko wowe ugumumvugira akesi cyane sinizeye ni no kusanga umuntu uri ko none nkubura bafise ndagaje ko ati oyo inzani iwawe kuze wobyemera bivana nyene twarahuye no byemera niyo warampa aturidire urumva yuko shari nta nuko aranamubona kwa akesi hako murani imagine nkavuga ati none umusaza mu ku live azoca afatwa n'ingisi azoca vyara ryo narabivuze bon umviriza Aisha yavuze yuko wewe en fait uri n'umwanda barabivuze cyane ko umvise ndakubwire jewe uko wontuka kusukondi nta kominduka ati nice urangize ne simpinduka sinonda simvye bose ngira inzobe sibyo cyo twaje sinokangwa n'amajambo y'abantu je nkora ibikorwa Aisha huri hose unyumve ahubwo ndakeneye ko je nawe duhuza face to face no kuba ku myaka ufise ariko ibintu uri kuri suzuguza abakunzi wa Inyishu Media ndakeneye comment zenyu ibintu Aisha ikakora kuri social media sibiza ahubwo ati je ndagiye gira ati ndabwo ati ndamuhanuriye shani ibintu umukuru afise inda yambara ibintu bigerino agize bamurogegera kuvyira ku mezi 15 10 nangahe atangwa kuvuga amajambo sivyo ndakeneye comment ze sindiko ndavuga ati nashavuye mu bintu bavuze gusa nta byababaje sana kuko ntaco bihindura n'abasinagize inzobe sinonze sinahindutse nta kimwe nahindutse sivyo mbe ndakeneye comment zanyu Inyishu Media kuri Aisha n'umuma bakuza afise abana ahubwo ati Aisha mbwira ahuza kuburi hose uza kubona iyi content iyo ujya shani ari umwana wawe ari kugirana sasa none nkubu Aisha yo cagukorera akantu nice ntabwo kuze wabwiye twakoze mu buzima iyo nta muntu ntinya imbere bana nta muntu imbere nubaho umuntu nta muntu kwisinga hanzotinya ahubwo nduba wati ngo je ndatinya umuntu ndakubaha vraiment me kugutinya sinotinya zotinya umwana w'umuntu hama uce bahogote Shanina hafi sinda yavuze ati kizomuja imbere cyo sazohonyora sawa kuzomuja imbere cyo sazohonyora me byo nakagira si byiza man sindiko ndavuga ati ngo ndiko ndagutwa ndiko agirane yari conseil nuko mushaka mubishire hejuru mushire mu nduru me wewe uri kwavugira cyane shani kandi urazi yuko wenyine afise umuntu kandi ashobora kwivugira shani hajya anya yarahagurutse aravuga ko ikizoshaka kumuhagarika imbere ya case ntubona ko azokugira nabi nice attention nice mina kupenda kweli sasa mina ubiriza kunkunda ari kiwe mesi je sinotinya ivyo yokora abakunzi ba Inyishu Media sindamutinya icakora cyose ndi tayari ubati kuko bana urezi umuntu uri kuramuhanura ashika kwigira birebire ashika kugira neme impanuro zirafasha ajya one day azovuga ati kweli nice ivyo rekarambarira nibyo sibyo Aisha sindakwanka shani sindakwanka me ari conseil uri mu makuze ufise abana ibshira muhonde Aisha niba ari umwana wiwe iyo bari umwana wa Aisha ari umwana wa Aisha aringe murogera mpatse yake sini mchawi sikia Aisha banzindire abakunzi ba Inyishu Media ndakeneye kuna comment zanyu Aisha nyamba wemere kuri umurozi genda we banke usokane nicara shigati cyenda gukutana respect gati vraiment urakomeye umurozi uhambaye genda wibe muri banke cyenda kwemera ni witangora umurozi
ara ukazogenda kwiba banki ntuzoshobora yuko je ondoga lakini ntwabonye vyakoresha umwanya umviriza ibyo koresha umwanya ngira afise umutwe muto ariko je ngaha nice sindagutinya uri umuntu nkanje ngura umurozi urikira naho byati nyamba wiyemera ko uri umurozi genda wiye banki usokane nijana même difra ucuzo ndoge ntuzoshobora je nice so nice wewe ukumbure nawe ufise ibirozi wiyemera ko kubera ko nta sivyo ubusa kubona uri kuravuga amajambo nkaya urabona iyo kugati burya bakubwiye ati imisi ihagarare ko ntuzokwishire down uko urazi ngaha mwisi namaze kuri iyo wishize down mu abantu baraguhonyora abakunzi ba Inyishu Media ndakeneye comment zanyu ibintu Aisha rikarakora kuri social media ari bintu reka kuri je sindabikunda ndani shani ameze nk'umwana wiwe sibyo ibyo n'umuntu afisinda ugera mu mandazira amaze no kubyara abakubati ndamuhanwe boti ibintu kora bema sivyo biki ariko kitera kumushigira Aisha cyane ibyo kora nibyo bandanye ibintu umva ari ibintu ntago ari biza go turakeneye content yuko akesdan na ntuzi yabahura baragutelefone usanga arabashe none bashiri bobura wewe kuburyo kubw'ivyo rero ntuze yaratubeshe Aisha yavuze ati ngo uriko sabwana unakuya kujipendekeza kwa Akesi nico gituma turi nga anya dushaka kumenya ukuri ko Akesi atacumuze ko kubera ko wewe nice sky yaravuze akazina ntarinzi witwa Sky yo arambeshe ni turi babiri hariho nice sky nanje nice gusa yo sky ntayiriko nyamba rero adahora kurikana ibintu ganiro batangwa kubati ngo je nice sky no nice sky arahari nanje ni nice pembeni sibyo iyo kwati ngo nice yabuze bagabo ntabagabo nabuze banzumira sindabuze isoko abakunzi ba Inyishu Media ndakeneye comment ubona ko nabuze isoko nta soko nabuze yavuze ati isoko wayibuze jo akuna mtu ananya kubari eti patrine yako wait ahubwo umuntu umvuga ati ko yabuze isoko ni shani uko nta kuntu ugenda ufisinda ahubwo gute byebeshi mu baboti babaze gutwara indi bace baturura ko bati vyashitse na kimwe reka manze nturure manze mbyara umwana hamasubira ubusazi ariko ubusazi ntago buhinduka bugumako ahubwo shani wowe ni wabuze isoko uko nta kuntu ufisinda ugumugenda ngo kasi nibikiri bikibero reka kora sivyiza ni jari pata tawonya atayipata so guys umviriza Inyishu Media ndakeneye comment sindiko ndamutuko sindiko ndagira nuko ibintu numvise nabonye kuri social media bayo nice imeze kuri bavuga uko ntari nashatse gusa ndabishure Aisha ndakeneye content baduhuze je nawe turi kumwe ndakwihera amajambo je ndumundo ndakubwiza ukuri ubabare ukuri kurababaza ariko kuragirane kurakiza I love you so much bye uko akubonye azogukubita moi Aisha uramuzi wati ndakubwiye ikintu Aisha narakunyura umusazi ariko je nanje ni double no kuba kwera ubukuru ufise ariko wosenga nanje ndumusazi kukuruta wiga ngura umurozi urugirane je ni wonkanga ngura umurozi uraguruka urakora ibyo ukeneje ho mfise agatoka kuba agatwe kanje karagumye kora ibyo ushaka ntunkanka nushitura ngumukunyesi nonda simvyibuha singirane sibyo ndakengusa comment zanyu ibintu ndiko navuga ati ari ukuri cyangwa rububeje sibyo so bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo muko murabona ko ibintu bikaze nice atubwiye ati zo muhuze na Aisha urazi ko je ndumutananirwa kuze wanyu muvyara wanyu nzokora igishoboka cyose mu misiri imbere ngiye kubahuza nice na Aisha kugira ngo tumenye neza na neza umuntu agiye kutubwiza ukuri Aisha atubwiye yuko ashobora kumushira nga mu kiganza mu minota ibiri aho ndabona nice acatwenga mu minota ibiri gusa abakunzi ba Inyishu Media mubandaye kudukurikirana ubandaye gukurikirana ibiganiro vyacu tugiye kubahuza tumenye neza koko aho kuri gwagaze kubera bino bintu vyera nga nice ariko arahanura ariko bashaka kumugirira nabi nice pole sana dadangu oya sipowi Inyishu Media ndaziko musampotinga naho ntarabona comment zanyu menda keneye comment gusa ni muyibagire like share na subscribe ivyo ni mubibagire me kuno mwenye ndakeneye ama comment menshi mugati nice uri kuravuga amakosa cyangwa namakosa uri kuravuga hama ni baduhuze kuna Aisha yigira ngo umurozi kwe ntago ndamutsinye ubwo burozi bwe namugeti nyabayemera ko ari umurozi nagende muri banke yibe asohe na même difra doce namukwita sauce ngo vraiment ni wirenganire mbwira abakunzi ba Inyishu Media I love you so much ndabakunda wow cameraman twigire ndabona nice ntitworangiza